Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru hariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ni kuri vyinshi biriko biravugwa mu gisata ca politike. Turaza kugaruka ku biriko biraba hagati ya President Evariste Ndayishimiye ivyari katuma abakozi b'iperereza ndetse n'umushinga amateka Honorable RWASA avuga ko kuri ubu ari we agitwara umugambwe CNL, mu gihe ivyabereye mu ikoraniro kaminuza ryabereye Ingozi yari inkinamico y'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Ni mu gihe ku munsi w'ejo uheze igenekerezo ya 28 ntwarante y'umwaka wa 2024 RWASA yari ageze mu rugo iwe mu gihe yari atahutse avuye mu gihugu ca Senegal, aho yari yabaye umuhagarikizi mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri ico gihugu, ndetse amatora yagenze neza ndetse akaba no mu mutekano ntangere. Kuri ubu rero hari amakuru duhejeje kuronka ko hoba hari umugambi woba uriko urategurirwa RWASA wo gupfungwa. Hari vyinshi yagiye aragirizwa tuza no kugaruka ko muri ano makuru. Ni mu gihe ishami rya NESTOR GIRUKWISHAKA rivuga ko ririko riregeranya urutonde rw'ibintu vyose vyabuze mu ngoro z'umugambwe CNL kuva mu gihugu hagati kugeza ku ngoro yo ku rwego rw'igihugu, hanyuma bace babishikiriza inzego zibijejwe. Mu nyuma bategure kwitwarira Honorable RWASA ko yivye ibikoresho vy'umugambwe. Nibindi vyose biriko biraba turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Gusa imbere yuko tubigaruka ko reka tubanze tubabwire ko hari bamwe mu bayoboke ba RWASA baba batanguye kubuguzwa mu mabanga. Uyu we yabogojwe mu mabanga howe ko ari umwishwa wa Honorable RWASA. Umusanire wa komine Kiremba ho mu ntara ya Ngozi, Emmanuel Uwizeyimana aherutse kubogoza umupfasoni Claudine Nizigiyimana mu mabanga yo kurongora umutumba wa Gisuka. Ivyo bikaba biri mu ngingo nomero 114/2024 y'uwo musitanteri. Iyo ngingo ntivuga ikosa na rimwe rya Claudine Nizigiyimana. Iyo ngingo ivuga gusa ko ico ciyumviro catanzwe na musitanteri kica cunganirwa n'abajenama aba komine. Umupfasoni Claudine Nizigiyimana n'umwishwa wa Honorable RWASA. Umutumba wa Gisuka yahora arongowe nawo ukaba rubibe n'uwitwa Ciri. RWASA avuga ko Claudine Nizigiyimana akaba yarabogojwe iminsi ine gusa inyuma y'ikoraniro kaminuza ry'akarwi k'abaseneri bavuga ko bakomboye RWASA. Iryo shami rya seneri rikaba rishigikiwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ni mu makuru dukura Ingozi avuga ko uyu mukenyezi atakindi yazize kiretse kuba ari inshuti ya Honorable RWASA. Kuri ibi rero birabana n'ingene RWASA ashobora kwagirizwa ivya bimwe agapfungwa. Turabafitiye amakuru agira kabiri yose y'ibiriko bimwagirizwa. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucekanwa nayo dushikiriza ngo ayikaze mwidonido yano makuru. Mu gihe Honorable RWASA yari mu rugendo mu gihugu ca Senegal, aho yari umurorerezi w'amatora, ubutegetsi bw'u Burundi bwagumye bukurakuranya amakuru asa nayo kumutera ubwoba. Amakuru ya mbere yavuye ku ruhande rw'abavuga ko baherutse kubogoza RWASA mu burongozi bw'umugambwe CNL. Iri shami rya NESTOR GIRUKWISHAKA rivuga ko ririko riregeranya urutonde rw'ibintu vyose bibuze mu ngoro za CNL kuva mu gihugu hagati kugeza ku ngoro ku rwego rw'igihugu, ngo hanyuma bace babishikiriza inzego zibijejwe. Hano vyumvikana ko NESTOR GIRUKWISHAKA ategura kwitwarira RWASA ko yivye ibikoresho vy'umugambwe. Aho ni mu gihe RWASA we yemeza ko we kugeza ubu arongoye umugambwe CNL. Amakuru ya kabiri yatanzwe n'ubushikiranganje bujejwe intwaro mu gihugu hagati n'umutekano, Lieutenant Colonel Peter Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje yatangaje hirya y'ejo ko abanywanyi ba RWASA bariko barakora iterabwoba ku mushikiranganje Martin Niteretse mu kubaza aho abana imparati y'imodoka agenderamwo. Uwo musi nyene mu gatondo Martin Niteretse ubwiwe yari yarungikiye RWASA ubutumwa muri WhatsApp asa n'umutera ubwoba. Ubushikiranganje bukaba bugabisha RWASA n'abanywanyi biba ku nkurikizi z'ivyo bintu, naho hano biboneka ko ubutegetsi bugabisha ko bushobora gupfunga RWASA.
Abandi babikurikirana babona ko ubutegetsi bwifuza ko Honorable Rwasa yota agahunga. Ivyo bakaba babikora ku kugenda igihe Rwasa aba ari hanze y'igihugu. Ubutegetsi bikunze gukora ibintu biteye ubwoba ku buryo yashobora gusha ucoba akagumayo. Iyo ndotongo y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kugeza ubu ntirakunda nkuko vyaraye bibaye. Agatorwasa yabikoze, agatorwasa yamasubira akagaruka mu gihugu. Ibintu vyifashe gutyo mu gihe President Ndayishimiye yoba yararahiye ko adashobora kuzosubira guhiganwa na Rwasa. Raporo z'iperereza zoba zimubwira ko iryo higanwa ribaye ritomworohera na gato. Ubutegetsi bukaba ngo rero butegura gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira Honorable Agatorwasa ntaze yitabe amatora azoba mwaka uriko uraza w'ibihumbi 2025 ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu azoba mwaka w'ibihumbi 2027. Ngo ni nayo mpamvu rero umugambwe CNDD-FDD uriko urakora ivyo ushoboye byose kugira ngo nubundi Honorable Agatorwasa atazokwitaba ayo matora. Ni mu gihe kandi nk'uko Agatorwasa yari yagiye mu gihugu ca Senegal guhagarikira amatora yabaye y'umukuru w'igihugu, bamwe bakavuga ko hari icigwa gikomeye cyane ca Senegal kuri Afrika nzima. Senegal ngo ni igihugu gitangaje mu bintu bijanye na politike, kiratandukanye rwose n'umurwi munini w'ibindi bihugu vyo muri Afrika. Ni kimwe mu bihugu bike cyane vya Afrika bitigeze bamwe itembagazwa ry'ubutegetsi rikozwe n'abasirikare. Ni igihugu kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahiganwa ku rugero rukomeye, ariko bikarangira babisikanye ku butegetsi mu mahoro. Reka abakiri bato tubasangize ayo mateka aryoshe kumva. Senegal nizi kudeta y'abasirikare. Perezida wa mbere wa Senegal yari Léopold Sédar Senghor, yarongoye ico gihugu kuva cikukiye mu mwaka w'1960 gushika kwigenekerezo ya 31 Kigarama umwaka w'1980. Kuva mu mwaka w'1963 Léopold Sédar Senghor yagiye aratorwa uko imyaka 5 irangiye, co kimwe n'ibindi bihugu nka vyose vya Afrika. Mu mwaka w'1966 Senegal yarinjiye mu ntwaro y'umugambwe umwe, ariko mu mwaka w'1976 nyuma y'imyaka 10 Perezida Senghor yarasubijeho imigambwe myinshi. Mu mwaka w'1978 Perezida Senghor yaratowe ahiganwe n'uwo batavuga rumwe, Maître Abdoulaye Wade. Mu gihe ikiringo cyo cyari kurangira mu mwaka w'1983 Perezida Senghor yarafashe ingingo yo kuva ku butegetsi kuko avyishakiye kugenekerezo ya 31 Kigarama umwaka w'1980 aca asubirirwa n'umushikiranganje wa mbere Abdou Diouf. Perezida Diouf yarongoye Senegal kuva mu mwaka w'1981 gushika mu mwaka w'2000. Yavuye ku butegetsi asinzwe mu matora n'uwo batavuga rumwe bari bagiye barahiganwa mu matora yose, aho mu mwaka w'1983, 1988, 1993 ndetse no mu mwaka w'2000 ariwe Maître Abdoulaye Wade. Yabaye impinduka ikomeye mu gihugu kubona utavuga rumwe n'ubutegetsi atsinda umugambwe wari umaze imyaka 40 urongoye igihugu. Perezida Abdoulaye Wade yarongoye Senegal kuva muri 2000 gushika mu mwaka w'2012. Uwo mwaka Perezida Wade yashatse kwikiringo ca gatatu yitwaje ko ibwirizwa shingiro ryari ryahindutse, maze havuka urunani rudasanzwe ruvyemiriza rugizwe n'urwaruka, societe civile ndetse n'abanyepolitiki harimwo mbere na bamwe mu bategetsi bakomeye. Uru runani rwarakoze ibikomeye, imyerekano y'urutavanako yo kwiyandikisha Wade n'intwaro y'ubusuma inatuma abanyagihugu bazinukwa intwaro ya Wade. Macky Sall yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa Abdoulaye Wade, akaba n'umukuru w'inama nshinga amateka, nawe yahavuye yifatanya n'abatemera ikiringo ca gatatu, nabo baca bamushira imbere mu matora. Mu matora yabaye mu mwaka w'2012 Macky Sall niwe yatahukanye intsinzi, Abdoulaye Wade aratsindwa. Perezida Macky Sall yatwaye Senegal kuva mu mwaka w'2012, none azorangiza kugenekerezo ya kabiri y'uku kwezi kwa kane uyu mwaka w'2024. Ku ntwaro yiwe mu mwaka w'2014 haravutse umugambwe Pastef ugizwe ahanini n'urwaruka urongowe na Ousmane Sonko.
uyu mugambwe waje uharanira impinduka zikomeye harimo kwikura k'igitugu c'abafaransa, kurwanya ibiturire, gushira imbere iterambere ry'urwaruka, gukomeza umwidegemvyo w'abanyagihugu. Mu kiringo ca kabiri Perezida Macky Sall uyu mugambwe waramuteye ubwoba kuko yawubona nk'intambamyi mu kiringo ciwe ca gatatu. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 Ousmane Sonko yarapfunzwe yagirizwa ivyaha ataho bifatiye, binatuma haba imidurumbanyo yahitanye ubuzima bw'abantu. Murendamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023 umwaka uheze, umunyamabanga mukuru wa Pastef Bassirou Diomaye Faye nawe yarahagaritswe, umugambwe Pastef ca urafutwa. Ariko Macky Sall yagumye atorohewe kubera imyerekano kugezaho yemanga ko atazitoza ubwa gatatu. Muri Ruhuhuma uyu mwaka yaragerageje kwigizayo amatora biramunanira, maze muri Ntwarante haratorwa itegeko ritanga ikigongwe ku banyororo ba politike. Ousmane Sonko ntiyemerewe kwitoza kwigenekerezo ya 24 Ntwarante uyu mwaka, nawe aca ashigikira icegera ciwe Bassirou Diomaye Faye ariwe yatahiye insinzi. Mu mafoto ariko arahanwa cyane ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana ingene abatwara Senegal bama babisikanya mu mahoro. Iyo hageze amahiganwa abanyepolitike barahangana bikomeye, ariko y'urukino ruheze uwahorana ubutegetsi aremera aho intahe ishize agaca akeza uwutsinze. Kenshi mbere uwutsinzwe akeza uwutsinze umurwi ujejwe amatora utaranasohora ibiharuro vyawo. Ejo rero haheze Perezida Macky Sall yarakiriye mu biro vyiwe Bassirou Diomaye Faye yaherutse gutsinda. Nta ndwi zitatu zirahera Diomaye yari umunyororo wa Macky Sall, none ejo bicaranye bangana. Nako kandi inindi foto iriko irahanwa cyane yerekana Perezida Senghor umunsi abisikanye na Perezida Diouf muri Nzero umwaka w'1981, hakakurikira ifoto ya Perezida Diouf umunsi abisikanya na Perezida Wade yarahejeje kumutsinda amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2000. Hakazaho kandi noneho ifoto ya Perezida Macky Sall ahejeje kumutsinda nawe mwaka w'ibihumbi 2012. Kuri ubu none ifoto igezwe ko mu mateka ya Senegal akaba ari Perezida Macky Sall ari kumwe na Perezida Diomaye Faye yarayatsinze umukandida Macky Sall Faye. Bamwe bakanavuga ko aya ari amwe mu masanamu aryoshe cyane agaragaza kandi atera iteka Senegal ku mugabane wa Afrika muzima. Ngase wa mutima wogere mu gihugu cacu guhiganwa muri politike bikareka kutugira abansi, batavuga n'ubutegetsi nabo bakareka kwitwa abansi b'igihugu, ijwi ry'umunyagihugu naryo rigahabwa agaciro. Ibi vyakozwe kugira ngo abarundi bibuke ivya demokrasi ndetse no gusimbataza intwaro ibereye mu gihugu. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezo y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV Imana ibahezagire.